ndabaramukije nongera ndanabashimira ko iyo nsiguro muhejeje kuduha ku kijanye na cryptomone muduhaye umuco mwinshi ariko hari akantu nashaka kubunganirako mpereye ku ndangura kintu ya cryptomone. La cryptomone c'est quoi? Nasomye ahantu havuga définition. La cryptomone que c'est une monnaie numérique révolutionnaire du 21e siècle. Mu bisanzwe ibihugu vyinshi byararonse independence birava mu buja n'ibitarayironka ngira ngo nico cifuzo ntawo kwemera kwama mu buja. Rero gushika uno munsi nta independance de la monnaie irabaho. Nkuko mwabivuze idolari ririganje rikora ku isi yose, uretse ko atari naryo mugabo burya rifise valeur gusumba ifaranga ry'abarabu. Burya ifaranga ry'abarabu riri hejuru y'idolari, ngo kubera ryo ryamenyekanye Amerika riri hejuru ku isi yose akora idolari riremewe. Hama Satoshi Nakamoto niwe atanguye gukora cryptomone ya mbere 2008 ariyo Bitcoin. Mugabo nawe hari bivanye nuko hari crise mondiale économique, babone ko atayindi solution yoresolve ico kibazo, na cane ko nkuko mwabivuze izo note barazifyatura. Abitwa aba elite bamye babona ibintu kera na politike yabo bari bafise igera kure yuko azogera igihe bakifatira isi nk'ibi bavuga ibintu bya nouvelle ordre mondiale byo gutegeka isi. Bobo baboneye ko atakene kibashikana katoro ko bazoba bafise amahera menshi, akagwi gatoyi k'abantu nibo bifatiye isi mu ntoki. Jewe nagire ubuntu en 2020 igihe ca corona, anako abazungu benshi bitabanejereje kuko naho tubona ko abantu warari twe dukenye surita abanyafrika. Burya n'abazungu bazi kugira ama statistique barazi yuko isi yifatiwe mu biganza n'abantu bake. Jogera hari akarezo sociale kamwe kitwa noitilova.org, nagire ubuntu hari umuntu yakanyinjijemwo karimwe abazungu bari mekonta nabo bariko baragwanya ako kagwi k'abantu bake bifatiye isi mu ntoki. Hari nabo bahavuye bavamwo abashengeza Bill Gates yari yubashwe na cane bavuga yuko ari wari afise laboratoire yakoze rya virus ya corona n'ibyakurikira bashaka kwifatira isi mu ntoki. Rero ico gihe niho numvise amabanga menshi bavuga yuko izi noti arizo zazanye inegalite mu bantu. Nk'akarorero umuntu avuye muri Amerika afise $5,000 ashitse mu Burundi yitwa mu millionnaire. Ngo ni naco gituma Afrika burya yabaye piye. Izo noti rero urumva defo ya mbere y'izo noti. Gushika rero aho bagira n'ama statistique bakavuga ati 99% de la richesse mondiale ifiswe na 1% de la population mondiale. Ari abo bita aba elite, abantu bake bari kurusha. Turavuga ati nta kindi gishobora kuresolve iyo probleme atari uko habayeho monnaie numérique. Cyo gituma en 2019 FMI na Banki Mondiale hari itangazo bigeze gusohora bategeka amabanki centrale y'ibihugu ko bokwikorera amamone numérique yabo. Ico gihe ca Satoshi Nakamoto abo ba elite baramugwanije n'amareta baragwanije Satoshi Nakamoto, ni naco gituma n'iryo zina yiyise izina ritari ryo kuko yaragwanijwe cane, kuko baba amareta ntibashobora kumva iryo faranga rikorera mu kirere leta itazobikontrola.
abo ba elite nabo baba babona umugambi wabo upfuye wo gutwara isi uko bishakiye, kuko avec la cryptomone niyo cryptomone nizozana independance de la monnaie, kuko nta kuvuga ngo uri muri Amerika ufise 5000 bitcoin nico kimwe n'ufise 5000 bitcoin ari mu Burundi. Ni nibi rero turiko turajamwe aya cryptomone za pi, ufise pi imwe uri muri Etats-Unis n'ufise pi imwe uri mu Burundi, valeur izoguma ari imwe. Nico ciza rero ca cryptomone. Cryptomone ubwa mbere ije gukuraho inegarite ku kijanye n'amafaranga, kandi ije kuzana independance de la monnaie. Umuntu ahari amenye ko hanini ata ingerence du gouvernement ishobora kubamwo. Jewe ndaguha avec blockchain, ndaguha ukama ata ingerence du gouvernement. Nshaka no kubwira n'abantu basenga, burya Bibiliya ibi bintu biriko biraba, benshi abantu b'abakristo arabavuga ngo ni bya shetani, ariko ibi bintu turiko turajamwo bya monnaie numérique c'est biblique, ko muri Bibiliya bazi kuyisoma bakanayitahura. Il y a 3 sortes de monnaie, kuko izi noti naho turiko turazikoresha nta mana yigeze irema izi noti no. Mugabo baravuga ngo l'or et l'argent sont à Dieu. Iyo or bavuga ni ibi turiko turakora vya cryptomone, kuko aya majeto abakozwe muri or, ibi ducukura ni zibita coin ni biceri, mugabo bicukuye mu buryo bugezweho. Bavuze ngo l'or et l'argent sont à Dieu, argent bavuga si izibiye ni argent matière. Mu Kirundi ho babivuga neza ngo amafeza n'inzahabu ni vy'Imana. Rero muri Bibiliya bakanavuga bati izo 3 sortes de monnaie, ya monnaie du peuple, monnaie du gouvernement et monnaie de Dieu. Iyo monnaie de Dieu rero niyo matière, ni rero bariko bahinguramwo cryptomone. Iyo bavuga coin n'inzahabu ziriko ziracukugwa. Monnaie du peuple ni ziriko zirakoreshwa kuvuga uti aya mahera nayo mu Burundi, aya madolari nayo muri Etats-Unis, amahera n'amanyarwanda, amahera nayo muri Congo, ibintu nk'ibyo. C'est monnaie du gouvernement, kuko na Yesu yaravuze ngo rendez à César ce qui est à César. Ko yavuze à qui se fidie, yarabonye uko ari faranga, nkuko dushaka kuvuga ati turabonye inoti iriko gwa Gasore nande iyi noti ni Burundi, no ukamenya uti iyi noti ni igihugu. Ubu rero ikigezweho c'est monnaie du peuple, aho umwene gihugu yihanira n'uwundi ata ingerence du gouvernement. Bibiliya ikavuga ngo ntawe uzoja gusuma atafise ikimenyetso. Ico kimenyetso ni code. Nga muriko murabona mwo kugira uje muri wallet yiki hariho code y'umuntu. Avec ibi by'ama blockchain n'ibiki, konte yandi ni yiwanje, ntawe ushobora kuyimenya. Bitandukanye no muri banki, burya jera wa banki arashobora kumenya amakonte y'abantu. Avec la cryptomone rero ni konte yawe n'ukwihanira n'uwo muhana ata ingerence du gouvernement. Naco gituma ama gouvernement atanezererewe cryptomone, mugabo bazavyisangamwo kuko urumva birananditse, c'est biblique. Ni nkuko na rimikashe na ekokashe benshi baje bavuga ngo ni bya shetani, ariko benshi ububiye bavyisangamwo. Ibi rero c'est biblique kuba Kristo, ntashobora kuvuga ngo ni bya shetani. Imana nta noti kandi yaremye. Nimba kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi baburonke busagutse. Murabona yuko izi noti zananiwe ko abantu babaho neza, ariko avec la cryptomone ishobora kuba inyishu. Nk'akarorero nk'ibyo bihugu byo muri Afrique de l'Ouest, twese turazi ko bakoresha ifaranga ryo mu Faransa. Nta independance de la monnaie yari bwabe, none uretse nabo sibo bonyene.
akarori nako nabahaye umuntu ashobora kuzana $5,000 ashitse mu Burundi akitwa umumiliyoneri. Umva na independance de la monnaie rero yari bwabeho. Avec la crypto-monnaie rero ishobora kuza kuresolve igakuraho iyo inegalite. Je muri 2020 nagiriwe ubuntu ninjira mu ga réseau social akitwa noitilova.org n'igihe corona yari ishushe n'abazungu bari mekonta kuko bobo bazi kwanaliza, bari bazi yuko ijya virus yakozwe nabo bafise amafaranga kugira bategeke isi ico bashaka. Nabo havuyemwe abashengeza Bill Gates. Ako karezo social karimwe abazungu bazi idonido, bazi bobo kugira ama statistique, bakavuga yuko 1% de la population mondiale aribo bafise ubutunzi 99% de la richesse mondiale. Akagwi k'abantu bake. Mbona abazungu natwe tubona ngo abanware nitwe dukenya, abanyafrika nitwe dukenya, nabo bari mekonta avec yizi noti. Umva rero bacabona yuko nta kindi kizoresolva atari crypto-monnaie. Rero kuva naho nyene crypto-monnaie nayo nyene ntifise ibyiza gusa, nibibi birahari, ico bita la volatilité. Aho n'amareta atashotse abyizera nkuko mwabivuze ati ni faranga ritari controle. Ariko avec blockchain n'ukuntu iba yubatse siko biri. Benshi niko bari babizi kandi niko byari biri volatilité ya crypto-monnaie. Hariho ababihombeyemwo, crypto-monnaie kaduga na Bitcoin murazi ko en 2021 yaduze igasubira igashita. Ico bita la volatilité. Kandi nkuko mwabivuze bavuga ati nta kintu na kimwe kiyikontrola. Ariko rero ubu siko bimeze muravye ni nkapi ukundi kirubakwa kuko hazohava akagera igihe hari faranga isi yose ihurizwa ko nkuko na Bibiliya bivuga, bisaba ko izoba yubakitse neza. Crypto-monnaie ntihari kugira ngo ifinance abaja mu ntambara, nayo ifise amategeko ubu iri controle kuko n'abakoze amakosa barabahana. Kuko crypto-monnaie zarahavuye ziraba nyinshi, ugiye kuri coin market cap murabona ko mwasanga ama crypto-monnaie menshi. Ubu rero hari ico bita SEC, Security Exchange Commission, ni societe iri muri Amerika ijejwe reglementation y'ama crypto-monnaie. Ubu rero ntihagenda uwibwira ngo yopfa gukora ibyo yishakiye byose ngo ni faranga ritari controle, byose baba barabitegekanije. Umva rero crypto-monnaie ni nyishu, ni independance de la monnaie mu gihe izi noti zitaparvenye kugira ngo abantu donc zazanye inegalite mu bantu. Ubu rero crypto-monnaie abantu bavyanga canke bavyemera bamwe bazovyisangamwo, ariko ni vyiza ko habaye revolution umuntu ayinjiramwo ahako ayisangamwo ataruhara yabigizemo. Nico numva twari no basangiza. Murakoze.